ndamaze gukora indirimbo zishika 10 indirimbo zishika 10 rero yego harimo indirimbo zitwa zazana ivyaha umutunzi n'umworo. Nuwuhe muririmbyi agutera intege mu baririmbyi barimba gospel hano mu Burundi kuko turabafise benshi? Aponeri yari ni indirimbo twiza nkiri muto. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zacu kucyurira kukiwiganyira kuki wewe wama wijiriwe. Ayo rero ni inspiration yo muri bamwe nakubwira ba Polineri abitwa ba Fortron na ba David bitwa ba David nkabo ntibanzi ngo je ndabazi ko nari muto. Byarashitse n'igihe numva menga noronderaho bari impuze nabo gusa ndabaramutse. Mijo Talent TV Mijo Talent TV uje neza uje hageze twari tugukene abagukunda reka nsaba Imana babe benshi. Mijo Talent TV you are number 1. Nshuti bakunzi ba Mijo Talent TV twongeye kwigarukarira ku biganiro bidasanzwe by'amabica kuri Mijo Talent TV. Ndagusaba kugira subscribe ndetse share kugire commentaire kugira ngo bishobore gushikira abandi benshi cyane. Muba muri ko muradufasha iyo mugira commentaire tumenye ibikorwa byacu ko biriko birabanezereza canke bitariko birabanezereza. Rero kuri no munsi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe nkuko twama tubabwira ko tubazanira abanyacubahiro batandukanye. Uno munsi nkaba nabazaniye umutumire aririmba indirimbo za gospel cyangwa se ico bitwa kuvuga ngo indirimbo z'Imana. Reka ndamuhikaze kuri mikoro za Mijo Talent TV. Turakuramukije. Ego amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Yesu ashimwe. Amen amen. Tuyaga nande? Muyaga na NIYONKURU Maurice. Nkabamba mu ntara Cibitoke. Cibitoke cya Rugombo. Niho nuwanyene muri ko murayaga. Bawo ndi mumenyere. Yesa tuyaga nuwo bitwa Maurice. Maurice numuririmbyi atabyorosha muri gospel. Kenshi mwabahora mutubwira ati mbega kubera iki mutuzanira tara z'abantu baririmba iby'abasani gusa kubera iki mutatuzanira baririmbyi b'Imana kugira ngo duhezagirwe. Nizera yuko rero no munsi muza guhezagirwa. Maurice usanzwe muririmbyi nibyo? Yego ndumuririmbyi cyane gose. Ndumuririmbyi n'ukuri. Maurice abatamuzi mu buzima bwa misi yose Maurice ninde? Maurice nkuko nabivuze n'umuntu ava mu ntara Cibitoke hanyuma kandi ubu nkaba ndi Bujumbura nkaba ariho nkore imirimo ya misi yose. Yego. Usibye gusa kuvuga ko uhakora imirimo ya misi yose niyo mirimo yo kuririmba ukorera hani Bujumbura canke musanzwe mufise izindi business mukora zibawunganira mu byo kuririmba? Nta business zindi mfise zinyunganira mu byo kuririmba uretse nyene umuntu utuntu agenda akora duke ahabonye akaraka kagakora ariko nta bindi bintu binyunganira cyane mu kuririmba mfise. Yego uretse abantu nk'umuntu umwe babiri bashobora kumva ati nyabuna reka dufashe no muntu mu kuririmba akaba yo bikora basi nkasora nk'akarimbo kamwe canke tubiri nkaba ndagenda buke. Maurice woba watanguye kuririmba ufise imyaka ingahe cyangwe mu kigero kingana gute? Natanguye kuririmba mfise imyaka nari muto cyane kuko nibuka ko natanguye kuja muri korale mfise ndi mu mwaka wa 3 nari mfise nk'imyaka 10. Ego nari mfise nk'imyaka 10 rero naho natangura kuririmba nkaja mu makorale y'abana. Ndibuka ko babonye ubukerebutsi n'ubwira nari mfise bangize umukuru wa korale y'abana mbandanye ndafunda uturimbo tw'abana nkadufunda nkatubigisha basa abana bakaryoherwa ishingiro rikaryoherwa. Ego ndibuka yuko bigeze kumpa n'imbombo abantu mu ishengero uyu mwana mu byukuri atunejereje cyane bama imbombo nari mfite imyaka umba nari mu wa 3
aho mu wa gatatu naratangira gukina n'ibintu bijanye n'igitari c'umugereni. Mugereni narabona abantu baciye kwibarabara bafise igitari nkaca ndabakurikira nkagenda nka ukadokora ngadokora kugira canke wari wa undi wisuka mu makorari ari gihe kera abana baje mu makorari ugasanga yisutsemwo atigeze agira na repetition ibyo bintu byo bavyarigeze ko gushikira mbo byarashika rimwe na rimwe indirimbo ikaryoha ntayitegura nkaca nirobekamwo ugasanga ndiko ndahushagurika mugabo nkavuga uko biri kose ndahagarara imbere indirimbe naho naba ntateguye ariko nkaba no bikora. Narakurikiranye hariho indirimbo bavuga ko bakwitiriye yitwa Goliath. Iyo ndirimbo yoba yarabayeho canke ni ko mbona uri umugabo mutoya utangana na Goliath bakwise Goliath bisunziye. Iyo ndirimbo ndibuka ko ngeze mu 10 twari twiga muri lycée ya Cibitoke icyo gihe nari mukuru wa korali yitwa Jehova Shalom. Hanyuma kandi nkaba mfise nindi korali naririmbamwo nayo nyene nari mukuru wayo yitwa Best Friend of Jesus. Iyo korali rero yararirimba cyane muri lycée Cibitoke abantu benshi barabizi. Icyo gihe byari ibintu bimeze neza cyane twarakora ama concert menshi cyane muri lycée Cibitoke. Abantu bari ozarantur bakaza ari benshi cyane kugira ngo bashobore kumviriza indirimbo turirimba. Iyo bumvise concert rero yacu barita bara abantu benshi cyane lycée ikuzura abantu tukabura naho tubashira. Rero muri ico gihe hari muri 2012 no twasohora iyo ndirimbo yari yigizwe na album indirimbo 12. Iyo ndirimbo rero Goliath twarayiririmbye za ahantu bita mu Rugombo mu Cibitoke turaririmba birakomera abantu bararyoherwa cyane rero kubera ko ari je nayitera ibitero byinshi ari je nabitera byayo basi bica bituma rero abantu bayinyitira ati uyo rero bamwise Goliath kuko nani nkavuga kubera iki munyise Goliath tabwo mwari kunyita Dawidi kuko harimwo donc intuzero frère yavuga yuko Goliath yatsinzwe na Dawidi mugabo kubera uburyohe abantu bo bafashe jambo Goliath basi mbaniswe Goliath muri ubwo buryo. Muri make Goliath bisanzwe bizwi ko yakoze nabi sibyo none kukwita Goliath rero ni ibintu byatangaje abantu benshi kuko yitwa Goliath koma urumva banyitiriye Goliath kubera ko iyo ndimbo yari ifise uburyohe cyane kuko harimo ijambo Goliath inshuro nyinshi cyane. Goliath yatsinzwe na Dawidi. Urumva yuko Goliath ndarivuze inshuro zitatu. Dawidi ndarivuze inshuro imwe. Byatuma rero abantu bacu bumva Goliath. Urashobora kuduha kapera y'iyo ndirimbo uko wayiteye neza na neza nimbe wo uri muri mudu yo kuririmba muri uyu mwanya. Nubwo akajwi kasaraye nogerageza ego ndashaje. Cyo gihe nari mugene nkawe man. Goliath yatsinzwe na Dawidi. Unashaje. Mwanyumviye rino jwibaga. Bakunzi bamije muri ko muradukurikirana nukuri kw'Imana nabazaniye impano idasanzwe mwavyumvise ko amaze akubita muri base none bikorohera gute kugira ngo uririmba amajwi yose nabyisanzemo nk'ubu ndashobora kuririmba kajwi iyo ndirimbo yumvise abenshi baratangara cumenga hari aho naririmbye ndi umukobwa hano ugomba naririmbye ndi umuhungu turirimbire neza tuvyumve tuvyumve cyatumye bakwita Goliath tureke kuducanga akantu gatoya mbo hari akantu natanguye kamwe la 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 ako rero ndagatanguye abantu baca bavango yo bagaca baryoherwa cyane. Maurice ufise indirimbo zingana gute? Zimwe sindazibuka mugabo ndafise indirimbo zirenga nka 60. Yego ama audio 60 ma audio 60 zirenga. Nta video urakora? Ndamaze gukora video nubwo zitamenyekanye cyane kuko ntabwo nishimiye cyane kuzishira kuri YouTube. Ntabwo nagerageje kuzimenyekanisha ahantu henshi cyane mugabo mu kibano abantu banyegereye barazifise. Ndamaze gukora indirimbo zishika 10. Indirimbo zishika 10 rero
yego harimo indirimbo zitwa zazana ivyaha, umutunzi n'umworo, za kukiurira, izo n'izindi nyine nyinshi zagiye ziziherekeza. Rero indirimbo 10 za video ndazifise. Indirimbo 10 za video zose. Indirimbo 10 harimo n'agakino. Harimo n'agakino twakinye gahanura abantu bubakanye. None usanzwe wubatse? Ego ndubatse, ndafise umudame vraiment, ndafise umudame n'abana babiri. Yego. Ako nta muntu yobiguha vraiment, ako nta muntu yobiguha kabisa. Nta muntu yobimpa kubera yuko akenshi namanezerewe. Namanishimye. Mu cyumba canje hari igitari. Iyo nshavuye hakaza kanuka gashavu gatoya, cagira nka turaca gitari nkaca niririmbira iminkanyari gacigenda. Urumva nosaza gute? Ntibikunda. Kutakituzanira no musi ngucurarangire nibaza ko ubutaha hari ikiganiro tuzoza ducisha ngaha kuri Mijo cha gospel nibaza kuzokituzanira. Nukuri nzokizana nejo ni washaka uzombwira ndakizane turirimbe biryo. Kuririmba ubibonamwo iyihe nyungu? Kuririmba icyambere cyo namaze kukivuga, inyungu ya mbere mbonamwo icyambere je biranduhura umuryango wanje ukaruhuka, abagenzi bakaruhuka, kuko iyo twagize nk'ama concert canke ahantu runaka turiko turateramira turirimba, abantu bararyoherwa bikaryoha, ugasanga abantu mu by'ukuri basubijwemo intege bivanye n'amajambo tuko turasohora, bivanye n'ukuntu tuko turabatera intege mu majambo. Ico ni cyambere. Cya kabiri naco nuko abantu bakizwa. Indirimbo za gospel zirimo amajambo meza, abantu barakizwa. Hari abatwandikira ku ma Facebook n'ama WhatsApp bakatubwira ati nukuri indirimbo yawe yaranshikanya ahantu mbere yaratumye nkizwa. Nk'ivyo rero birantera courage, nkumva kabisa ari ikintu cy'akamaro. Ikindi naco ni cyuko mu bantu batandukanye barashobora kuvuga bati byari byose turazi umuririmbyi runaka ahantu ari, reka tumutumire aze atunezereze nko mu mamanza nk'abagize ubugeni, turashobora kugenda tukaririmba bikaryoha. Ego mu manza nukuri abagize ubugeni, abafise amadote, mariage, imanza zose zishoboka. Eka nizo kuremesha ababuza babo. Ivyo nama ndabikora kandi ibintu bikaryoha, ugasanga ni sawa, abantu bararemye bararyohewe, umuntu akabashiramo intege. Yego tukirurana muri ubwo buryo. Watubwiye indirimbo yitwa Ambari umutunzi n'umworo. Umutunzi n'umworo, urashobora kuturirimbira umutunzi n'umworo? Bumva iyo ndirimbo abantu barashobora kuba bari basanzwe bayumva. Iyo ndirimbo noyiririmba kandi abantu barayikunze cyane. Ni indirimbo na compoje. Kuko muri ico gihe hari indirimbo z'abantu bo muri Botswana. Abo bantu bararirimba indirimbo abenshi batazire ngo ni za makirikiri. Je nanje iyo midihi irahava indyohera, ndavuga mbega joho ku mudiho wanjyoheye sinowushiramwo indirimbo z'Imana. Mu by'ukuri narabigerageje, turafata piano turakora umuziki, tumaze gukora umuziki iyo ndirimbo nca ndayiririmba. Nayishize novuga ko ahagaragara, ndayikuye muri studio, abantu baca barayikunda cyane gose. N'indirimbo rero yitwa ngo umutunzi n'umworo. Shirako twumva. Ngira ndabacire umugani umutunzi n'umworo, umworo Lazaro yajya udukorotse. Aho rero piano ibiri kiragira ngo yajya udukorotse ku meza y'uwo mutunzi. Yerele igihe kiragera Lazaro arapfa, yigira mu gikiriza kwa Aburahamu.
wa mutunzi nawe nyene arapfa aja mu kuzimu ababarizwayo. Ucuvye refrain nayo kivuga ngo mana umutima wo gufasha abandi sinze maramare ku munsi w'amateka. bakozi ba Major Talent TV utamaze kuzura mwuka wera cyangwa se mwe yera hasigaye iki? Maurice, ni buhe butumwa washatse gutanga muri iyo ndirimbo nziza cyane uhejeje kuturirimbira? Ubutumwa nashatse gutanga nuko hariho abantu iyo bafise ibintu bafise amamodoka, bafise amazu meza, bafise Imana yabahezagiye, bagaya abantu bari munsi yabo baciriritse, gasanga nk'umworo cyangwa umukene ariko arasuzugurwa na wa wundi Imana yahezagiye. Kandi hari igihe yahezagiwe yarabisavye, avuga ati Mana ndagomba mu by'ukuri umpezagire, ndi mu kajagari, ubukene buranyishe, harabavye, simfise icyo ngaburira abana, simfise Imana ikaraba uko kuntu warize ikaguhezagira. Imaze kuguhezagira ugaca wibagira nawe wagize gute, wavuye. Basi umaze kwibagira wavuye, ni hahandi rero ubona umworo uri karagusega mwibarabara, uvuga ati nisaidie, mfasha muri utu tuntu naturiya, uje kugusaba ideni canke kwibarabara ugize gutya ati ma lift, wa undasaba lift, mugabo karaba imodoka yawe wayishizemo wayisiza amaparfait, wayogeje, ukaraba umukecuru ntagira ibirato, ukaraba uyu ndamushize mu modoka yanje aza kwandura, canke uyu ndamushira mu nzu yanje nkamuryamika arashobora kuntera ibibazo n'ibindi vyinshi, ugacugaya rero umworo, ugacugaya umukene. Ivyo rero nivyo nashatse kuvuga nti abantu bari bakwiye kwibuka iyo bavuye, bakibuka imihezagiro bahawe ko ari yakanya gato, ahubwo bakwiye kuyitwaramwo neza ejo canke hirya y'ejo, kuko Yesu Kristo ashobora kuza umwanya n'umwanya, cyangwa ashobora kuva mu mubiri umwanya n'umwanya. Ejo canke hirya y'ejo ugasanga uramaramaye ku munsi w'amateka, bakwaje mbega wafashije bangahe, wagendeye bangahe, wakoreye neza bangahe, ugasanga ubwo jambo ngo numva imbere wankora bizirawe sinigeze nkumenya. Ikibabaje nuko abenshi babikora bari mu ishengero, babikora bari mu ishengero, baratunze, bafise vyose, Imana arabahezagiye, mugabo bagaca bagayaboro ntibabafashe. Ubu rukundo rwarabuze kubera ko abantu barikunda cyane, aboru baterwa hanze ntibagifashwa. No mu ishengero usanga bakunda umuntu w'icubahiro, umuntu munini, umuntu afise imodoka, umuntu afise byose. Uwo mbere ntakogwa ko wanashaka mu ishengero, ntakogwa ko, kubera birababaje cyane, birababaje kubera ko ari mutunzi. Niyo bishitse agakora icyaha bavuga ati ujya kubera atanga inoti nyinshi, atanga igira 10 gikwiye, iyo tugize ibintu by'inyubako aratanga amahera menshi. Muri ico gihe baca bagerageza gupfukapfuka. Ibyo nabyo Imana ntibikunda, mugabo wa mugogwa bagaca bamunyikiza, akoze akantu gato ati uyo ca mwishengero kuraho, kubera ko nta bujya afise. Ariko rero ku munsi w'amateka bizogaragara nabyo uburofa nabujinga. Maurice, usibye iyo mpano gusa yo kuririmba, hari yindi mpano ufise ko numva menga uri kura amajambo menshi kabisa, menga nta bindi bintu bishobora kuba, izindi mpano zishobora kuba zinyegeje muri wewe canke nizo umaze kugaragaza? Mu by'ukuri ndafise impano zitandukanye, ndafise impano n'impano yo gusigura, kuvuga ubutumwa, ndi muvuga butumwa evangelist, ndashobora gukora ibiteramo hirya no hino, nkaririmba, mpejeje kuririmba nkaca nongera nkavuga ubutumwa. Yes, no mu masoko, yego no mu masoko biraba, nkashobora kuririmba abantu bakegerana, bamaze kwegerana nkaca nongera nkasigura, nkababwira ubutumwa ati bye bye. Abantu bakavuga ati nukuri ni vyiza cyane, kandi benshi biramaze kubashikana kugakiza. Umuntu agukeneye yo kuronka gute Maurice?
umuntu ankeneye ntabwo ngorana kuri Facebook yondonka, kuri WhatsApp yondonka, yondonka aho habiri no ku nimero zisanzwe yondonka. none uvuze kuri WhatsApp umuntu utamuhaye nimero canke kuri Facebook ego wavuze ko witwa Maurice, arashobora gusanga aba Maurice ari benshi, mugabo nka WhatsApp urashobora kutubwira ati WhatsApp yanje niyi kushaka kushigikira canke ko dufashanya mu bikorwa byo kuririmba cyangwa mu by'amasengesho birashoboka byo gusigura nta kibazo. ati no uyondonka kuri nukuvuga kuri Facebook cyambere cyo yondonka ku izina rya Niyonkuru Maurice. Niyonkuru Maurice. Niyonkuru Maurice urashobora kucumbona ijana kwijana. Hanyuma kuri WhatsApp ndafise nimero ya WhatsApp abantu bondonderako, ari ushaka ko dukora indirimbo, ari ushaka ko dukora ivuga butumwa hatandukanye, ari ushaka kuntumira mu rubanza urucanke ruriya na cyane cyane mu gihugu c'Imana, arashobora kundonka ku nimero ya WhatsApp 69 37 95 73 mu Kirundi 69 37 95 73. kubera ko indirimbo zawe watevye kuzishira kuri YouTube kandi umaze kuba ukora indirimbo 10 ugoba wabuze uburyo uzishira ko tubwize ukuri, kubera ko hariho nk'ubu umuntu yumvise ijwi ryacu avuga ati iyo ndirimbo vraiment no yirabira he, umva byagenze gute kugira ntushobore gushira indirimbo kuri YouTube? Maja make nabaye makimbirane y'ibihe, hanyuma wanashaka ubu niho ndiko ndagerageza uburyo bwose norondera ukuntu ndazishira kuri YouTube, hama abantu baheze bazironke mu buryo bukwiye ahatandukanye ku isi, kuko benshi baguma bantelefona, abandi bakanyandikira kuri Facebook bakiyeranje bakaronda izina Maurice Niyonkuru, kaca banyandikira indirimbo zawe turazikeneye tubwire kuri YouTube tuzisanga hehe. Urumva ibintu nk'ibyo rero ubu harageze yuko nshobora kuzishira kuri YouTube, nkazishira ku marezo sociaux atandukanye, hanyuma abantu bakazironka. Ego Major Talent TV twarababwiye ko tuzokomeza tubakorera ibintu bishoboka byose kugira ngo tubazanire impano zitandukanye hano mu gihugu iwacu mu Burundi. Murabona ko twabazaniye impano idasanzwe. Mbega Maurice, mu buzima bwa misi yose ukunda kugiki? Hamwe twe gutumira mu rubanza ukunda kugiki? Je ndakunda ibintu by'ivyamwa. Ivyamwa cyane. Injya mfungura injya ntanga nguvu, mfungura biki ariko ivyamwa ndajye ivyamwa cyane gose. Ndakunda icyamwa bita pasteke, ndakunda imyembe, ndakunda imihwi, imicungwe, ibintu nk'ivyo. Imfungurwa ubugari n'akaboga canke agakeke ego agaceri uko utuntu twose uba waronse, mugabo tube duke ariko ivyamwa mbone kabisa ko nabironse. Maurice mu buzima busanzwe urumva mu byo afungura arakunda ivyamwa cyane. Hanyuma Maurice, nikihe kintu wobwira ugwaruka canke se abaririmbyi baririmba gospel, ikintu bashobora kwisunga muri kino gihe? Musanze gospel ikintu abantu bakwiye kwisunga icyambere no gukiza imitima, hanyuma ntiba pirate. Hari abantu bariko bararimba gospel muri no misi ugasanga bayicanze n'umuziki w'isi, no kuvuga ngo bakayirimba nk'ibintu bya profane. Ugasanga umuntu ariko ararimba ibintu by'Imana mugabo yabishize muri profane, sinzi ko ari uko no bivuga. Ugasanga umuntu kabisa ariko aririmba Yesu, ariko aririmba Imana, ariko aririmba ibintu bya wa wundi yubashwe, Imana data wa twese, Yesu Kristo na mpwemu yera. Imana irubashwe, Yesu arubashwe, mpwemu yera arubashwe, mugabo gacu usanga uri kuraririmba ibintu mu muziki wa profane. Icumenga Imana nta gaciro wayihaye, ugize ubutandiro ku Mana. Reka ndabivuga uko nyene, ugize ubutandiro ku Mana. Rero gospel nibe gospel,
ugomba kuririmba iby'igisani navyo uje mu by'igisani uririmba indirimbo z'urukundo ureke kuvanga ibintu urukundo je ndabivuga uko nk'umuvuga butumwa ndabivuga uko nk'umuvuga butumwa ureke kuvanga ibintu bareke kuza baratuvangira bareke kuza baratuvangira aho baba bariko baronona na cyane cyane gospel y'ukuri gospel y'ukuri abantu baririmba gospel bari mu mwuka baba bariko baratuvangira ugasanga uriko uririmba gospel wambaye amapantaro yatabutse donc wambaye pocket urakubita amapa kuravuga Yesu wa undi yubashwe oya vraiment donc nimugomba gukora umuziki ja mu muziki nyene winjireyo upfire mu muziki undi nawe ugomba gukora gospel naje muri gospel habe ibintu bitandukanye habe difference ya gospel na ntuze na profane yes. Nuwuhe muririmbyi agutera intege mu baririmbyi barimba gospel hano mu Burundi kuko turabafise benshi abaririmbyi bose baririmba ngaha mu Burundi baranteye intege cyane nakunze ntuze hariho witwa Apollinaire yari turimbo twiza nkiri muto Imana niyo buhungiro n'inkomezi zacu iyo ndirimbo yaranshikana ahantu nta karirimbo koroshe ushobora kuba ufise ufatiye nko ku rugero rwa Apollinaire koroshe kabisa karavuga ngo kucyurira kukiwiganyira kuki wewe wama wishiriwe wama wigunze urambabarira nashize hasi nashize hasi kucyurira kukiwiganyira kuki wewe wama wijiriwe wama wigunze witsu umutima ihorere Yesu ariho hozayo marira urira buri musi ufite ikibazo kibwire Yesu niwe nyishu ibibazo byacu ihorere Yesu ariho. Ayo rero ni inspiration yo muri bamwe nakubwira ba Apollinaire abitwa ba Fortron na ba David bitwa ba David nkabo ntibanzi ngo buje ndabazi ko nari muto bararirimba nkabyumviriza ku maradiyo abana abantu vraiment byarashitse n'igihe numva menga noronderaho bari impuze nabo gusa ndabaramutse ariko rero ko byagiye biraba bicejya no hino ntago byakunze bivanye n'ubuzima twagiye turiberamwo basi Imana yabikoze uko nyene ngira ngo Imana izoduhuza n'ibyakunda. Nk'ubu mu gihugu mbabare ko badakubagije ibyo mu gihugu nk'ubu mu gihugu bishitse ukaba umushikiranganje w'imico n'akaranga niko babivuga imico kama ni giki kintu wokorera abajene? Jewe vraiment uko ndavyumva ikintu nokorera abajene abantu bakiri bato na cyane cyane babaririmbyi no gerageza uburyo bwose ndabahimiriza kuja mu bintu byo gukora amareresi byo gukora indirimbo ariko kandi vyimbitse bakabigira umwuga bikaba umwuga mugabo kandi jewe nanje nk'umushikiranganje nkacangerageza nkarondera icyo bita droit d'auteur kuwo muririmbyi kuko droit d'auteur namaze kuyibona ndayifise nkayishira habona abaririmbye bakaba bo kwidagadura nanje ncangerageza kubahimiriza hama bagakora ibintu kuko bavuga bati ibintu byacu birazigamwa ibintu byacu birafise agaciro basi bagakora igituma abantu batariko barakora neza nuko keshi turaririmba turafise impano mugabo tuzisohorere hehe impano zacu turafise impano abarundi turafise impano cane
cyane ariko nyinshi ziri mu gifuri. urakoze cyane. Hama nakahe kajambo kanyu mushobora kubwira abakunzi ba Major Talent TV bariko baradukurikirana? Cyambere cyo coreka mbanze shime nshimire Major Talent TV kukuntu mwanyiyumviriye ko, hanyuma kandi abakunzi bariko baradukurikirana ndababwire nti baze barayikurikirana kuko uko mbona ije vraiment ikaze, ije ifise umuvuduko udasanzwe mu gufasha abaririmbyi, mu gufasha abantu batandukanye bafise impano zabo. Reka tugushimire Maurice, twizere yuko ikindi gihe dushobora kuzobarondera tugakorana ikiganiro ku ndirimbo shasha uzoba uri kurategura, nibaza ko zihari ni nyinshi, ndizera ko ni nyinshi cyane, nubwo hari izo mperuka gusohora abantu batarumva, ni nyinshi ziriho kandi mu mutwe ziriyo ndazumva, kuko jewe ntabwo nza nkompoza indirimbo ngo ndinde kuyandika gose, ndayishira mu mutwe ivyumviro, nkaca ngenda ku piano nkarondera uwuncurarangira tugacuraranga, duhejeje nkaca nja kuri microphone nkaca ndirimba, basi indirimbo nkaba ndayihejeje. urashobora kudusezerera abakunzi ba Major Talent TV mu karirimbo ufonde ngahanya? Ego Major Talent TV, Major Talent TV, uje neza uje hageze twari tugukene, abagukunda reka nsaba Imana babe benshi. Major Talent TV, you are #1. Murakoze cyane. Kuri Mike mwari kumwe na Janda B, kuri kamera mwari kumwe na Young African. Thank you very much. Hanyuma kandi babandi bagire subscribe, baragira subscribe, bagira share na share, babe abone ari bagira Merci beaucoup.